Igikombe cya Afurika cy'umupira w'intoki wa basketball mu bagabo cyatangiye umunsi i Kigali mu Rwanda. Ni inshuro ya mbere iri rushanwa ribereye mu karere k'ibiyaga bigari kuva mu myaka 28 ishize ribereye muri Afurika y'Iburasirazuba muri Kenya. Mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ari muri Kigali Arena hari kubera iri rushanwa, turi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Samba, niba unyumva byifashe bite muri iryo rushanwa, nihe mikino iri mu kuba ubu ngubu? Jacques, murakoze. Ubu umukino ukomeye uri kuba muri aka kanya ni umukino uri kuhuza u Rwanda na Congo, ariko umukino habanje imikino ibiri yabaye hakiri kare. Hari umukino wahuje Tunisia ifite kino gikombe, yatsinze biyoroheye cyane, yikubye hafi amanota inshuro ebyiri ikipe ya Guinea. Hanyuma hakurikiraho umukino wa Misiri yakinnye n'ikipe ya Centrafrica, nayo itsinda ku kinyurano kirimo amanota agera kuri 20 arenga. Hanyuma rero ubu ngubu hari umukino w'umunsi wari witezwe uri guhuza u Rwanda na Congo, nsohotse rwose bakiri kwesurana. Hanyuma kwitabira iyi mikino byo byifashe bite mu bino bihe by'icyorezo cya COVID-19? Abantu bari muri stade, abantu urabona ko basa naho ari benshi, bamaze kuhagera hafi 1/2 cya stade. Hari n'abandi ndimo ndeba ku muryango bagerageza kwinjira muri aka kanya, kubera yuko kwinjira bisaba kuba wipimishije kandi waranakingiwe nibura dozi imwe ku banyarwanda. Biragaragara yuko abantu basa naho bashaka kwitabira ino mikino, kubera ko abenshi bamaze gukingirwa mu mujyi wa Kigali, kandi n'abakiri batoya, biganjemo abakiri batoya bakundira umukino wa basketball. Hanyuma ni ayahe makipe ahabwa icyizere cyo kwegukana irushanwa? Ese u Rwanda rwaba ruri muri ayo makipe? Amakipe ahabwa amahirwe cyane cyane ni ikipe ya Tunisia isanzwe ifite kino gikombe, ni ikipe yerekanye yuko inakomeye cyane. Indi kipe ni Misiri, nayo iri mu makipe afite bino bikombe byinshi, ko afite ibigera kuri 5, kimwe na Angola. Ayo makipe ko ari 3 ni habwa amahirwe yo gutwara iki gikombe kiri kubera hano i Kigali, kibereye bwa mbere muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu myaka igera kuri 28. Naho ikipe y'u Rwanda yo buri gihe ikipe yakiriye iba ifite amahirwe, ariko uko bigaragara urwego iriho iri ku mwanya wa 11 mu rwego rwa Afurika, urumva ko iri inyuma cyane y'izo zindi. Ko ariyo yakira igikombe, ntabwo iri mu amahirwe. Urakoze Samba Cyuzuzo, mu twihangane kwera uwo murongo. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abatalibani baravuga ko abanya-Afghanistan bashobora kutongera kujya ku kibuga cy'indege cy'i Kabul kubera akajagari gahari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze amagambo akomeye abwira abacamanza b'igihugu cye ko bakora nabi cyane. Kubona abarundi bantora ngasanga nta komine n'imwe buzemo n'ibihurihuri abantu 50 bariko bararira, barizwa n'iki? Ubutungane. Umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. Abategetsi bo muri Senegal baravuga ko Hissène Habré ugeze kuyobora Chad yitabye Imana, yarafite imyaka 79. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa munane. Makuru reka tuyahere muri Afghanistan. Abatalibani baravuga ko abanya-Afghanistan bashobora kutongera kujya ku kibuga cy'indege cy'i Kabul kubera akajagari gahari. Mu gusana basubiza ibyo bashobora gusabwa n'inama y'umuryango w'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi G7, bavuze ko bisa n'ibidashoboka kugira ngo hongererwe igihe itariki ntarengwa ya 31 z'uku kwezi kugira ngo igikorwa kirangajwe imbere na Amerika cyo guhungisha abanyamahanga kibe cyarangiye. Umuvugizi w'abatalibani Sabiruha Mujahid yasabye abanyamerika kudashishikariza abanya-Afghanistan guhunga ngo kubera ko inaribonye ryabo mu kazi rikenewe cyane. Byongeyeho ko abagore bafite akazi basabwe kuba bagumye mu rugo kugeza igihe hazaba hagiyeho uburyo bukwiye bwo kubarindira umutekano ku kazi. Hagati aho akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi katangaje ko gatewe impungenge n'amakuru yo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Afghanistan, maze gashimangira ko gashyigikiye kivuye inyuma uburenganzira bw'abagore n'abana.
ariko rero umwanzuro wako ntabwo ujyanye neza n'ibyo umuryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bibona ko byari bikenewe gukorwa. Ntabwo wiyemeza gushyiraho itsinda ridafite aho ribogamiye ryo kujya kureba uko ibintu byifashe, kandi ibyasabwaga n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byo gushyiraho intumwa idasanzwe kuri Afghanistan ntibyashyigikiwe, kandi nta naho uvuga abatalibani. Umukozi wa ONU ushinzwe gukurikirana ibibera muri Afghanistan Fionnuala ni Aola yavuze ko uwo mwanzuro hari ubugambanyi bwuzuye ku miryango itegamiye kuri leta muri Afghanistan. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze amagambo akomeye abwira abacamanza b'igihugu cye ko bakora nabi cyane. Yavuze ko yagiye imbere yabo mu izina ry'abanyagihugu badatunganirizwa neza n'abo bacamanza kubera igiturire cyangwa ruswa. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi yari asanzwe akunda gushinja ubwo bucamanza ko bwamunzwe na ruswa. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge i Nairobi. Nta kigongwe mu nyumvira ariko ndarira imbere yayo, nta kigongwe mu nyumvira ariko ndarira imbere yayo, munyita se Barundi ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanga ntibarira busema. Ayo namwe mu majambo akomeye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye imbere y'abacamanza yakoranije mu kigo c'ishure rya Skepers mu Nyakabiga i Bujumbura. Mwijwi wumva ko Perezida Ndayishimiye yarengewe n'imyidogo abanyagihugu bamushikiriza ku bacamanza. Jewe narashitse urwego numva kabisa yuko nofuma nja nko mw'isoko nkabira bose bambona mpejeje kurira ngataha, kubona abarundi bantora ngasanga nta komine n'imwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira. Barizwa n'iki? Ubutungane. Umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. Umunyamahanga arakeneye Burundi akarira. Ico gihugu ni cahere, ico gihugu citwa ngwiki. Kubwiwe mbere n'ubwicanyi buba mu gihugu ngo buterwa n'abacamanza. Abandi bakabwira bati nihaba ubona ubwicanyi buriko buraba muri iki gihugu buterwa n'abacamanza. Aho muriko muravuga ngo sivyo, ntihacarubanza ata mucamanza wa mu gihugu, abene igihugu baca bicira urubanza. Amajambo Perezida Ndayishimiye yavuze aje guha intege amashirahamwe yo mu Burundi no mu makungu adasiba gusohora ivyegeranyo bivuga ko mu Burundi uburenganzira bw'abantu buhonyangwa ahanini bitumwe n'ubutungane bukora nabi hamwe no kudahana. Aho mbere Perezida Ndayishimiye yavuze ati kubavuga ko Burundi butubahiriza agateka kazina muntu sikizima bumva ko shefu arira nkabo. Tukiri mu karere k'ibiyaga